Maramutse nashaka mvuga twe ku bintu bijanye n'ama visa n'ama immigration narakoze video zingahe ariko ahanini nariko ndavuga ko abantu bokwevita bokwirinda kuza baribwa sino je ntabwo nkora mu bintu vya immigration ntabwo nkora mu bintu vy'ama visa ntabwo ndumu immigration consultant ndumu consultant donc ntavyo mbanzi vyose ikindi buri gihugu gifise politike yayo ya immigration Canada, Australia, New Zealand, United States, Europe vyose usanga immigration imwe yose itandukanye n'iyindi so ntihagire umuntu asura kumba zangwa hano hashika gute hano hashika kuriya uretse no gutandukana buri gihugu ku kindi biratandukana na buri muntu nimba wari umunese undi akaba umwarimu undi akafisa amadolari miliyoni undi akaba ari inkumi undi akaba ari umusore undi akafisa abana 8 hose usanga ico bita kapaka case by case nta muntu ashobora gusoma text yiwawe ngo acamenye woshika muri kiya gihugu canke kiriya hari bazo vyinshi ubukeneye kumenya kugira umuntu ashobora kuguha iyo advice muga encore une fois je suis no advisor akazi ntako nkora donc information zoba mbonye nzoshira ngaha ntazogire usubira kunyandikira private canke ngo twojariya gute navyo nzi ico nabahanuye gusa nukuba maso ntihagire ububiba nukuvuga iki umuntu wese mbere kumuha amafaranga ukamubaza ibibazo vyinshi akakwereka impapuro afise za certificate ko bikoramwo akakwereka ko hari abandi yoba yarajanye nawe kandi ugakora devoir yiwawe information nyinshi ziri kuri internet abantu b'Imana information ziri kuri internet ibihugu vyose ushaka kuja mu bihugu bizima immigration yabo yanditse kuri internet urashobora gusoma inzira ushobora gushika muri ivyo bihugu hanyuma ukarondera mu consultant ariko wewe watahuye ibintu do base ushobora kubona uti aha ndashoboye kuja muri kategori y'aba migrant canke muri yindi kategori nico navuze usome ubaze no kuvuga internet kuko nuko nagenda kubwire juste kwera muri Canada cyangwa muri Australia ntabwo uzi ngene abantu bashika muri Canada cyangwa muri Australia atari vyo koramo kwera inzira zishika amajana kumbe ndabeshe hari inzira nyinshi zo kuja mu gihugu iki canke kiriya uri umunyeshuri uri umukozi uri ufise umuntu mwubakanye ufise umuntu muri famille kandi buri gihugu usanga izo politiki zitandukanye rero umuntu yagiye mu nzira icanke iriya abazi iyo yonyene yagiyemo ntashobora kumenya izindi nayo nyene wanashaka hagiye usanga atayizi kubera yakoresheje mu consulta canke ibintu vyagiye birahinduka uko imyaka ihera ibintu nk'ivyo doye muri make jewe ntavyo nkoramo kandi si ibintu novuga ko nirwo ndiko ndasesangura koko ntavyo bindaba kinini cyane mugana cya kubwira kimwe gusa ntabwo vyoroshe nicyo jambo gusa no kubwira nivyoroshe ariko wewe nyene wikorere research ushaka